Itangazo rishikirijwe ku munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe iterambere ry'utuzu twiherero arizo twita utuzu twa sugumwe. Igenekerezo rya 19 Munyonyo uko umwaka utashe ni umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe iterambere ry'utuzu tw'ubwiherero arizo tuzu twita sugumwe kw'isi yose. Uburundi nk'igihugu cikukiye kandi ciza cyane ntibwohara kuwuhimbaza. Burifatanije rero n'ibindi bihugu byose byo kw'isi biriko birawuhimbaza. Duhimbaza uwo munsi twisunze icivugo mpuzamakungu kibaza uwo ari we wese kiti ninde atokwitaho akazu ka sugumwe kabereye. Akazu ka sugumwe ni iteka mu rugo no mu muryango, ni umwitwarariko w'umwe wese atasinda yibazwa arimo. Nimba ugafise mu rugo rwawe ni byiza cyane, utagafise waracerewe kandi uri isoko ry'amabi atari make, kuko mu kibano ahatagira akazu ka sugumwe harangwa n'imyanda myinshi, soko ry'indwara nyinshi n'ubumaramare n'icubahiro gike. Amagara meza ya benshi arashingiye no kwikoreshwa neza by'utuzu twa sugumwe. Benshi ntibabisobanukirwa n'ingoga. Erega akazu ka sugumwe kabereye gatuma abahungu n'abakobwa biyumva ko bangana, n'indero nyayo igafatira kuriko mu kumenya kugakoresha no kukabungabunga, maze ibibazo by'ubukene canke ubutunzi buke bikagabanuka, mbere n'ibidukikije bikahatorera akoyoko. Amaleta yose yo kw'isi yohagurukira bimwe biboneka ikibazo c'isuku, kuko niryo soko ry'ubugwaneza, maze agahimirizwa kubaka utuzu twa sugumwe ku bwinshi n'abene gihugu. Duhiriye duhishijwe twebwe hano mu Burundi, leta mvyeyi kandi leta nkozi yarafashe iya mbere mu kugira ikibazo c'amazi meza n'isuku ry'ibanze icayo. Ku gatumba hose hagomba kubamwo ivomo, hace habaho kandi n'akazu k'ubwiherero. Ibihe bigenda bikurana n'inyubako z'utuzu tw'ubwiherero nuko. Aho hambere hahise abantu benshi baja mu bisanze iyo hageze kuja mu bwiherero. Inkurikizi ntizari agaseseshwa rumuri. Indwara zituruka ku mwanda n'iyandagazwa z'uwo mwanda zarigize ndanse, zigahitana abana benshi, mbere n'abakuze ntizibagera umutwe. Mu myaka iheze atari nyinshi cyane, harabaye politike y'ukubaka utuzu twa sugumwe mu mihana aho tubaye, ariko nk'uko musanzwe mubibona aho mu kibano umwe wese aho aherereye, haracibonekeza ingo nyinshi zidafise utuzu twa sugumwe, eka n'izifise utuzu twa sugumwe ugasanga ntabwo dushemeye. Hakaba n'ingo zidufise ariko ntizidukoreshe neza uko bibereye. Mu guhangana n'ico kibazo c'isuku rike riterwa no kutagira utuzu twa sugumwe dutunganijwe neza, leta y'u Burundi yarihaye ihangiro rikomeye
kugira ngo urugo rwose canke ibibanza vyose bihuriramwo abantu benshi bishobore kuba bifise utuzu twa sugumwe kandi tubereye. Mu gitabo c'integuro y'imigambi ya leta yo kuva mu 2018 gushika 2027 kuvuga bimwe bimwe bitegekanijwe mu bijanye n'isuku n'isukura, gukwiragiza inyubako z'utuzu twa surwumwe mu bibanza bisanzwe bikoreramwo abantu benshi nk'amashure, amasoko, amavuriro, ibigwati vya kijambere eka n'ahandi. Gutunganya inyigisho ku nzego zose zifise uruhara mu iterambere ry'ico gisata. Guhimiriza abenegihugu ngo bijukire kubaka utuzu twa sugumwe tubereye bakadukoresha neza ico twagenewe. Murazi neza mwese akanyamuneza umuntu agira iyo yakiriye umushitsi hanyuma yamusaba ubwiherero ukamwereka ubwo bwiherero igihe ubufise ukuntu bibereye. Iyo kitameze neza naho haba kumaramara eka ukabura uko yifata ko wabuze aho ujana umushitsi mu kazu k'ubwiherero. Niyo mpamvu tuvuga duti urugo mu Kirundi, urugo ni urugendwa n'abantu. Hanyuma kandi tukavuga duti amazi meza n'ubuzima. Hanyuma kuba naho ufise akazu ka sugumwe twovyita ko ari dignité canke twovuga ko ari ibintu biha iteka umuntu. Aha rero dusabwe twese kwijukira kwiyubakira no gukoresha neza utuzu twa sugumwe kw'akarorero hakoreshejwe ibikoresho biboneka ngaha mu gihugu cacu. Tumenye ko amazi masabano atamara imviro, tureke twama tuzerinze kuko nta leta canke ishirahamwe mpuzamakungu canke rya hano iwacu bizoza kutwubakira utuzu twa sugumwe mu ngo iwacu. Twifuza rero ko ku munsi nk'uyu wo mu mwaka uza atamuhana n'umwe woba udafise akazu ka sugumwe kabereye kandi gakoreshwa neza. Tuboneyeho akaryo gusaba abajejwe intwaro ndetse n'amashirahamwe yigenga ko bokwama hafi y'abenegihugu babahimiriza kugira habe impinduka nziza mu migenzo yabo mu bijanye n'isuku ry'ibanze n'isukura. Gutyo tugasezerana na za ndwara zituruka ku isuku rike. Mu guheraheza kw'izina rya leta y'u Burundi turifurije abarundi bose umunsi mukuru mpuzamakungu mwiza wahariwe iterambere ry'inyubako nziza z'utuzu t'ubwiherero tubereye. Ndamenyesheje kandi ko tuzohimbariza icese muri komine Bukemba hariya mu ntara ya Rutana kw'igenekerezo rya 2026 Munyonyo umwaka w'2021. Niharambe abarundi n'Uburundi, nihameho iterambere ry'isuku n'isukura soko ry'amagara meza. Murakoze.